ubwa mbere ho ndashimiye mwese mwitavye iyi nama, mwari mufite byinshi mwakora ariko mwemeye murabiheba mwitabirira iyi nama. Nuko ntabarambiye, icambere na mbere twagomba dushimire abantu bari bitoje kugira ngo babe indongozi zacu muri BCUSA mu bisata bitandukanye. Hanyuma muri aka kanya tutabarambiye tugomba tubahe umwimbu wavuye mu matora. Mu ncamake amatora muri rusange yagenze neza cane, aho intara 17 arizo zayishoboye kwitabira amatora, nayo 4 zikaba zitayitavye. Aho izo 4 zititavye amatora, twosaba abarongozi bashasha gukurikirana bakamenya igituma izo ntara zititavye amatora. Byoba ari vyiza cane kubera ko twoca tumenya inzitizi bahuye nazo, ivyabagoye, hamwe no kumenya ko turi kumwe, kubera ko iyo habaye amatora ya bose hanyuma bamwe ntibitabira amatora, bidutera amakenga. Nimba ari imvo naho zitabavuye ko nta mutsi w'ishibere, ni vyiza cane. Igikuru nuko twaba turi kumwe. Hanyuma abanywanyi bakwije ibisabwa cane bemerewe gutora muri BCUSA bangana n'457. Abatoye bakaba bangana n'313. Bisigura ko amatora yitabwe ku bice 68 n'ibice 49 kw'ijana. Murabona ko twabuze ibice 20, no kuvuga twari tuzo kubijana kw'ijana, mugabo 21 n'ibice 51 kw'ijana ntivyatoye kubera imvo zitandukanye, kandi muca mubona ko nabo yo mastate yatatoye ari muri ivyo bice bitashoboye gutora. Hanyuma iyo abantu bariko barahiganwa habamwo abarusha abandi. Muri ayo matora rero, nguyu umwimbu wavuye muri ayo matora. Umushinga ntahe Steve Sunzu Habiyambere aza imbere n'amajwi 269 ku majwi 313, avuga ibice 85, no kuvuga amajwi 85 n'ibice 94 kw'ijana. Ndasavye tumukomera amashi. Murakoze cane. Hanyuma uwamwungirije mu majwi mu kibanza ca perezida wa BCUSA ni umushinga ntahe Ferdinand Nyabenda, aza ubwa kabiri n'amajwi 48 ku majwi 313, avuga ibice 14, no kuvuga amajwi 18 n'ibice 6 kw'ijana. Aho tumukomera amashi. Aho hari mu gisata c'abahiganywe kugira ngo bashobore kurongora ishirahamwe BCUSA ku rwego rwa federo. Abandi bitoje mu gisata gikurikira ni igisata c'abanditsi, secrétaire. Umushinga ntahe Nixo Hatungimana
yatowe ku majwi 313 ku majwi 313, bivuga ko yatahukanye intsinzi y'100%. Tumukomera amashi. Murakoze cyane, murakoze. Hanyuma ikindi gisata cyasaba yuko haba abantu bitoza bagahiganwa, ni gisata cy'ububitsi, abo twita ba ekonome, abanyabigega. Umushinga ntahe Zakariya Kavamahanga yatowe ku majwi 311 ku majwi 313 y'abitabiriye amatora, bivuga ko yatsinze ku majwi 99.36%. Tumukomera amashi. Bashinga ntahe bapfasoni gwaruka, twese duhurikiye muri BCUSA. Uko niko amatora yacu yagenze. Tukaba dushimiye cyane mwebwe abanywanyi ukuntu mwitanze mu gutora indongozi zigiye kurongora ishyirahamwe ryacu ryiza BCUSA. Turakeje cyane abashoboye kwizigirwa kugira ngo barongore ishyirahamwe ryacu. Tubipfurije kuroranirwa mu mabanga bagiye gutangura. Niharambe BCUSA, niharambe abanywanyi ba BCUSA. Imana niduhezagire. Murakoze. Hanyuma igice cya kabiri gikurikira ni guha ijambo umushinga ntahe Steve, umunota umwe agire icyo ashikirije. Karibu. Nta muntu n'umwe afite ikibazo? Jewe ndagifise nitunga. Karibu. Yego, turashimye ibyo mumaze kudushikiriza byose, kandi turakeje abo bashinga ntahe bacu batorewe iyo mirimo kurongora BCUSA mu kiringo gishasha. Ico nashaka kubaza rero ni iki? Egome. Igihe kindi kizoza imbere, twifuza ko amatora mwoyategura neza ku buryo abantu bayitegurira neza, kuko byabaye nk'ibidushikira ku buryo budasanzwe, hamwe tugasanga dusigaje umunsi umwe canke umunsi utanahagije kugira ngo tumenye aho dutorera canke aho abaja kurongora amatora bategerezwa kuja canke amazina yabo. Twifuza rero ko ivyo bintu mwogerageza kubiringaniza mu gihe kizoza, kugira ngo abantu bose bazovyitegurire bazi igikorwa kigomba gukorwa. Murakoze, nivyo nashaka kubaza. Byumvise burya igiti ntigikora mu jisho kabiri. Mu gihe kiri imbere mu matora azokurikira mu mwaka uza, abazoba bajejwe gutegura amatora nibaze yuko bazokora ibishoboka byose kugira ngo kira muntu wese hagera amatora azi icyo ategezwa gukora. Murakoze. Nawe urakoze cyane. Yacu
aremejwe 100%, raporo iremejwe 100% ukuntu amatora yagenze. Ejo ntihagire umuntu azovuga ngo yaniganywe ijambo canke ngo yararenganijwe canke ngo hariho ibitagenze neza birahogwa. Murakoze cyane. Hanyuma ntabarambiye turahaye ijambo umushinga ntahe Eri. Karibu umushinga ntahe Eri. Sagwa muragize neza bisigaye nambe cyangwa kwashimira kuntu mwagakiye amatora kandi akaba yagiye neza utanumwe yahariye canke avuga ati byo amatora ntavyemeye ubwivyo turabashimiye cyane. Ibisigaye nkuko mwari musanzwe mubizi ko twari matora y'abarongora federale none rero ubu bagiye kuja ku kivi bagiye kuja ku kivi guhera itariki imwe y'ukwezi kwa mbere 2023 niho bazotangura ibikorwa. Rero kubw'ivyo izo tariki no bazotangura ibikorwa barongora ishirahamwe tuzokorana iyo komite gira mu kwezi kwa mbere. Bisabwa ko intara zose zica zija amatora kugira turonke indongozi zo mu ntara bitarenze mu kwezi kwa mbere. Vyari gukorwa muri ukwezi kwa12 ariko bica bisaba mu kwezi kwa mbere ko bose kila ntara ija mu matora. Nkuko musanzwe ishirahamwe ryacu risanzwe rifise amategeko yarongoye rino shirahamwe. None rero kubw'ivyo nuko mwabemeje mugabo bategezwe kurahira bemere ko bazokurikiza ayo mategeko y'ishirahamwe. Yaba igikwiye guhinduka president ndibaza ko atabushobozi afise bwo guhindura amategeko y'ishirahamwe. Bisabwa ko hamagaza inama y'aba president b'intara hama bakavyicarira turi kumwe tugaheza tukavyemeza. None rero ivyo bari basanzwe babizi ko ariko bigenda mu ishirahamwe ryacu. Mu ncamake nuko bizogenda. Ibisigaye ku ntara zitabiriye amatora nazo nkuko bakivuze tuzovugana nazo twumve icatumye bataja amatora, ariko impambamyi nini twovuga ni abarongozi b'intara bari bahari birashika bakaba batavyitwaramwo neza bitwaje ngo nuko ari mfata kibanza. Rero naco gituma ukwezi kwa mbere tudakeneye kwitwa ko dufise imfata kibanza mu ntara. Tugomba kubana indongozi zitowe n'abanywanyi b'iyo ntara. Federale ntabwo ifise ubushobozi ko tuzoza gushiraho abarongozi mu ntara. Dusaba kila ntara yose ko ari yo bo bazoyicara bashireho inama hama baheze bitorere ugiye kubarongora muri iyo ntara. President azoba agiye gutwara ishirahamwe guhera mu kwezi kwa mbere. Bisabwa ko itariki 30 canke 31 ategeza kuzohamagaza inama y'abantu bose y'aba president b'intara canke abantu bose, hanyuma atubwire komite shasha izokorana nawe. Muri iyo komite tuzoba dukeneye kumenya uzoba ari vice president kubera no musi ntaho tufise. None rero muri iyo nama izoba itariki 30 canke 31 aha bari kwarandika imbere yuko arongora ishirahamwe dukeneye ko tuzoba tuzi icegera ca president. Nyimbara abandi azoba yanominye mu zindi nzego bazotangurana itariki imwe. Rero iyo nama azohamagaza niwo munsi azodushikiriza abo bantu bose muri izo nzego. Turakeneye icegera c'umubitsi, turakeneye icegera c'umwanditsi, hariho n'ibindi bisata bikenewe. Kubw'ivyo izo tariki azokora ico gikorwa. Muri no misi iringa risigaye ni ukuvugana komite shasha igiye kujaho na komite yari ihari. Imigambi bashitseko niyo bari bapanga kurangura batashuye kurangura.
amushikirize amaraporo yose ya BCUSA. Ibijanye n'ikidodo, kidodo arazi ko ikidodo agenda gifise c'ishirahamwe kibikwa kuri representa w'ishirahamwe. Ibindi nabyo tuzobivugana ibikenewe. Hanyuma umubitsi nawo ndibaza ko yarasanzwe ari umubitsi vyinshi ababizi. None rero kubw'ivyo nayo ngo masabe president yatowe agiye kuyobora ishirahamwe aza kuvuga ati ego canke oya, kuko twebwe tugomba gukora ibintu biri simple. Ndaza gusoma byo mvuga hama avyemeye araza kuvuga ati ego canke oya, atavyemeye aravuga ati oya, kugira tubandanye. Steve uri ku murongo? Ego. Dawa je rero ngo mrakubwire ibigenga rino shirahamwe bikeya hama uraza kuvyemeza, uvuze ati tuzobikora, uvuze ati tutazobikora, nta kibazo, hama turabandanya. Jewe Steve Habiyambere ndemeye ko nzokubahiriza amategeko agenga BCUSA, kandi ndemeye ko nzoshira imbere kunywanyisha abarundi baba muri Amerika no gukwirikiza ivyiyumviro vy'ishirahamwe rya BCUSA. Jewe Steve Habiyambere ndemeye ko yaba imigambi yaba mu burongozi bwanje bwose ko nzofata ingingo ndisunze amategeko ya BCUSA, kandi ko nzovugana n'abarongozi tugakorana mu bintu mu ihindagurika rizoba rikwiye kuba. Jewe Steve Habiyambere ndemeye ko ntazozana akajagari mwishirahamwe rya BCUSA, nzokora ndisunze amategeko. Mana fasha muri aya mabanga. Nimba uvyemeye ego, utavyemeye uravuga ati oya. Sinakumvise neza? Egome. Komera, ibisigaye tugende kuri umubitsi nyimba hari. Zakaria ni muri? Sawa nyakubahwa, hama turagukeje kuba watowe. Hama tuza kuvuga nkuko twavuze ku wundi, inyishu iza kuba ego canke oya. Rero turavuga ati jewe Zakaria kava amahanga ndemeye ko ngiye kuba umubitsi wa BCUSA ku rwego rwa federale, kandi ko nzoyubahiriza amategeko yagenga BCUSA, kandi ku mutungo w'ishirahamwe nzobika hanyuma mpeze ndabahereze amaraporo y'ishirahamwe ko atabusuma buzohaba. Niyo haba ubusuma ko tuzoba dufise ubushobozi bwo gukura muri ayo mabanga. Nimba uvyemeje mvuga ati ego ndavyemeje. Sawa, Imana kuja imbere muri ayo mabanga mashasha uzobwiye gutangura itariki imwe mu kwezi kwa mbere 2023. Hanyuma umwanditsi Nixon sinzi ko ahari. Nihondi. Turagukeje nawe mu mabanga ukuntu bakwizigiye dukora nkuko abandi bagiye bakora. Uravuga ati ego canke oya, ndaza gusoma mu bintu bikeya bizoba bikuranga, hanyuma uraza kuvyemeza. Uvuze ati oya, uravuga ati oya. Jewe Nixon ndemeye ko nzokubahiriza amategeko yagenga ishirahamwe BCUSA, kandi ko mu kibanza c'ubwanditsi ko nzotanga amaraporo y'ishirahamwe, kandi nkafata ivyegeranyo vy'ishirahamwe yaba mu nama, kandi ndemeje ko ntazosohora amabanga y'ishirahamwe ngo ndayatange hanze ya BCUSA. Ndemeye ko nzoba umwizigirwa kubene ishirahamwe BCUSA. Nyimba uvyemeye uravuga ati ego, nyimba ubihakanye uravuga ati oyaye. Nego ndavyemeye. Sawa, murakoze. Ibisigaye Imana ibaje imbere muri ayo mabanga mashasha mgiye gutangura. Ibisigaye bene ishirahamwe mwumvise ko bose bemeje ko bazokora ivyo mwabatoreye. Nubwo tubikoze kuri Zoom,
biriko birarikodingwa tuzoba tubifise muri backup. Rero hagize ukora ibindi bidakwiye canke bidahwaye n'ivyo bemeje hano, mwebwe bene ishirahamwe dukoranye twese turafise ubushobozi bwo kubakura. Mugabo mwishirahamwe rya BCUSA gukura sivyo dushira imbere, ahubwo dushira imbere gutera imbere. Ni nkuko abatwaye umwaka wose mubonye ko atavya maketi yagiye rahaba byo gukura. Iyo umuntu atakora nko bikwiye canke yihenze, turi hano kugira duhanurane tumukebure kabiri gatatu binaniranye turafata ingingo. None ko bw'ivyo turabakeje mu mabanga mugiyemwo, twifuza ko BCUSA itera imbere yaba mu banywanyi, mu mategeko n'ibindi bikurikira. Ariko imbere yuko tubandanya canke tubaha ijambo, uko tuca tubaha ijambo, reka dusabe perezida yahora arongoye ishirahamwe kandi n'ubu ari wayirongoye kugeza itariki 31 kugira tumuha ijambo kugira avuge ivyo yaranguye canke bijanye n'amatora, yongera keze abagiye gutangura amabanga mashasha, kandi nawe turamukeza ku bikorwa vyiza yakoze muri BCUSA. Yakoze yitwarika amategeko kandi ashira imbere ineza y'abanywanyi ico bipfuza. Rero no mwanya wa Martin nyakubahwa turaguhaye ikaze kugira ugire icyo ushikirije. Murakoze. Ahubwo tubaze tumukomera amashi mbere yuko ashikiriza ijambo, tumukomera amashi ku bikorwa yakoze muri uyu mwaka wose. Oya, ahubwo nagomba nsabe umuntu ariko arashikiriza ico gikorwa akeze toute l'équipe igiye gutanga ubutegetsi ku bashasha, naho bamwe babaye reconduit, ariko ni vyiza yuko tubakeza nkuko uriko urabivuga, nabaho umwanya abakeze gose kuko barabaye intwari kugeza kuri aya matora. Murakoze. Sawa, nta kibazo, murakoze kutwibutsa nkuko twaje tubivuga kuva kera, bose twarabakeje kandi shika tubakeza. None rero mvaye nuko bamwe baza kongera kuvuga, nta kibazo bashobora kuvuga, ariko turabakeje cyane bivuye ku mutima. Ni naco gituma benshi muri bo bongeye ukwizeye gukunde kugira ngo babane amabanga. None rero turabashimiye cyane bivuye ku mutima ukuntu mwitwaye, kandi ukuntu mwarongo yishira hamwe. Abantu bibaza barashimye ibikorwa vyanyu, kandi ntimuzokwigera mwibagirwa mu burongozi bwanyu. Mwarongoye nkifata kibanza, mukaba mudushikanye ku matora meza nkaya tukoze, amatora ataburyage arimwo, atakuryana birimwo, yani ngo ati amatora yagiye neza ata majambo menshi yahari. None rero ico ndakibashimira kuko bifashe neza, bitwaye neza. Iyo abantu bitwaye neza n'ibindi bigenda neza. None rero twizera ko baraza kuvuga byinshi, reka tumuhe nyakubahwa Martin kugira ashikirize ijambo kaza. Murakoze kuduha ijambo. Ntanguye keza cyane abashoboye kuba baratuyoboye kwemera gukorera ishirahamwe BCUSA, bagashobora gutunganya amatora. Abatubonye indongozi nshasha zigiye kubandanya ibikorwa byo kuyobora iri shirahamwe ryiza. Abatari bake tugiye ku muryango kubera kumwe dusangiye ivyiyumviro kandi turi ku murongo umwe. Bamwe twari dusanzwe dukorana, ndabazi ko ubutwari, ndabazi ko ubuhizi, ndabazi ko ubumenyi, ndabazi ko impano Imana yabahaye yo gushobora kubana n'abandi bataravye ico bari, kandi bataravye ijunja ryabo canke bataravye amamiko yabo, ariko baravye yuko ari abarundi bene wacu. Ndabashimiye rero, kandi nongeye gushimira n'abantu twakoranye mu ntara zitandukanye, abarongozi guhera bahagarariye intara, ababitsi, abanditsi uko komite zose zingana. Tugiye turiko turarangiza, hariho n'igisata c'abakenyezi
muri BCUSA nabonye bakiriko bariyubaka kandi bamaze ku ntambwe ishimishije. Aho twariko turerekereza ni kugwaruka, ariko n'abatari bake tumaze kuganira kugira ngo nabo nyene bazoshireho igisata cabo kugira ngo nabo nyene bashobore kwiyumva muri BCUSA, kandi n'abakuru mushobore kujana n'abakiri bato kugira bishobore kumva ico abakiri bato nabo babona mu muryango w'abarundi ko bokora. Ico ntaravyibagira, nasaba yuko bazoherezwa ijambo kugira ngo nabo nyene bashikirize ivyiyumviro. Umwaka urarangiye n'umusozo BCUSA ibayeho. Intumbero nyamukuru yadusize hamwe nuko twese twasanze icifuzo canke umuco mwiza wo gufashanya no gutabarana mu gihe c'amageragezwa, mu gihe c'amagume, igihe umuntu aba yabuze uwiwe, aba agomba kugira umuntu amwegera kugira ngo amuhoze amarira canke amufashe ibyo adaba ashoboye gukora kubera umutima aba wavunitse. Aho niho tushimikiye cyane muri BCUSA. Ntituraba amamuko intara uvamwo, amakambi wabayemwo, uko washitse ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yuko ubwoko bwawe ari ubu na buriya, uba ngaha muri Amerika. Ico kirakwiye kugira ngo ushobore kwiyumvamwo kubana na bene wanyu kuri BCUSA. Nagiriwe ibakwe gushobora kwitwa ko nabaye umurongozi wari no shirahamwe. Nashimiye ijambo ryiza cyane Steve yavuze yuko atabategetsi muri BCUSA barimwo benshi, ahubwo n'abarongozi cyane n'abayobozi, kugira ngo dushobore kuyobora ibikorwa bishobora kuba bikenewe. Nagiriwe ubuntu bwo gushobora guhura namwe, abatari bake narinda baza, ariko abandi namaze kubamenya nabo tutarahura amaso ku maso, ariko namenye yuko umuryango w'abarundi, igihe Imana yaturinda kwibagira yuko harimwo intwari, harimwo abagabo n'abapfasoni b'ijunja n'ijambo, kandi bashobora guhagararira n'ibi na biriya. Ni nayo mpamvu aho twatashoboye gushika imbere cyane, nizera yuko ekipe igiye kudukorera mu ngata izohashobora kuhakora. Nuko ishirahamwe ryatanguye mu gihe kigoye, aho twagomba, ni nkaho twari mu modokari yari igomba kugonga umusozi, ariko biba ngombwa yuko duhagarika bwangu, tugakuramwo, mbese tugasubiza hasi byose, tugatangura bushasha. Twatanguye mu gihe kigoye, ariko ndashimiye cyane abo novuga ko ari inararibonye, iyo bari bariyumva kandi bariyizi. Intererano mwakoze irashimishije. Sinoreka gushimira umwubahwa Ferdinand bangira inama, bibaza ko amajambo arayo, ubwo guhagarara rugabo ugashobora gutumbereza uko ishirahamwe rigomba gukora. Rero ndangije ndabashimira yuko intumbero BCUSA iriko itotakara. Shima yuko twarangije umwaka turi mu mahoro, nta nama z'akavuyo zigeze zibaho, nta gushwana, nta gukurana kw'agahuza. Na cane cane nguma nibutsa uwariwe wese icari, BCUSA harimwo abagwizatunga bicishije bugufi cyane. BCUSA hariho abasuku b'abenegihugu, aba social workers, community workers nkanje bicisha bugufi. BCUSA harimwo abakozi b'Imana, banasiza muda kugira ngo muhagarare tugere mu kirenge ca Mose. Nshima yuko Imana yaturinze amatiku n'amakimbirane canke kutumvikana. BCUSA harimwo abafasoni biyubashe mu ngo zabo no mu state yabo no mu gihugu cose. Ukomereza aho, ukure wa mugani umujyambwa bumwe agatukisha umuryango wose. BCUSA twifuza yuko ntara aho ahantu abantu babana mu mahoro, ubu intangarugero kugira ngo tubane mu mahoro. Niyo mpamvu tuma tubabwira ati umuturanyi canke umubanyi niwe muryango,
murabe yuko hatogira igishobora kugira gute kubacanisha. Ndangirije kubwo kubasaba kugira ngo ari abantu badushoboye kutusobanukirwa nabi kubijanye n'ikibazo catugoye kugira ngo dushobore kugisobanukirwa. Ni ikintu kijanye n'ibikorwa bigomba gukorerwa mu gihugu cyacu c'amavukiro cy'u Burundi, igihugu ibikorwa vya diaspora. Nuko muri BCUSA twabikoze twitonze kandi tugomba kugendana n'impanuro zose. Kugomba gucana mu ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko aha niho tuba, aha niho tubana kandi niho dusangiye akabisi n'agahiye. Ariko igihugu cyacu cy'u Burundi turakizi, turagikunda kandi tugomba no kugiteza imbere, ariko tugomba kukirinda akavuyo, tugomba kukirinda inzira zose zotera igihugu cy'u Burundi biduturutseho. Niyo mpamvu BCUSA watanze abaserukizi bagiye bagenda baserukira umuryango BCUSA kugenda gutanga ibyiyumviro by'ukuntu tubibona uko ibikorwa by'u Burundi byogenda. Batari bake bamaze kubikora kandi turabashimira. Kandi natwe uko uwo ari we wese ko tuzi nta muntu yimuka i Burundi 100%. Niyo mpamvu uwo ari wese icyo afise ashobora guterera igihugu akwiye kugikora. Abenshi murabikora, muratera imiryango yanyu, hari abasomesha abana, hari abatanguye gushyira imigambi iteza imbere abarundi hariya, hariho abakora ibikorwa byiza bacishije mu mashengero, hariho abakora ibintu byinshi. Ariko kimwe gusa, Imana iturinde ubwishime n'ubwibone bwo kubona yuko umuntu wari wese ari we kamara. Ikindi naco umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, yasabye yuko ari ku rugamba rwo kurwanya igiturire. Igiturire nico cazingamitse igihugu cy'u Burundi. Namwe ndabasavye, ndabakunda, uhaguruke turwanye abantu batanga ibiturire, kuko abenshi abantu bari hanze turakwekwa ko ari twebwe dutanga ibiturire. Ugenda i Burundi aho wogiye winjiye kinjira neza, aho ukagenda guteza igihugu cyangwa ukagenda gucanisha mu abandi. Nivyo muri make ndashimye cyane Imana yashoboye kudufasha. Ibyo tutashoboye gukora Imana iba ishoboze abandi, ariko icyo twagombye nuko tugomba kwitahura tukagarukana umutima, tukitahura turi bande, kugira ngo twoye kwitwara uko tutari, kugira ngo twoye kwibona mu majambo canke mu makimbirane atabereye. Nibaza yuko tugiye mu mugambi wo gushobora gutanga ubuhamya canke igishinga ntahe, abenshi muri twebwe bavuga ko Imana yaduhinduriye ubuzima. Rero nimba yaduhinduriye ubuzima, turabe yuko twobana mu mahoro. Kumbure mvuye tugiye kugira gute guhana amabanga. Umwuba wa Steve we ndibaza ntajya turi kumwe twadukorana, yari vice wanje, kandi icyo nshoboye gukora cyose nzogiterera kugira umuryango BCUSA utere imbere. Nkuko nababwiye, niyo mpamvu komite izoza nibabona icyo nshoboye gukora cyo nshoboye guterera, ndi tayari kugira umuryango utere. Yabashimiye kandi Imana yangirije gushimira umwuba wa Eli. Simu wazanye kwe ndayamagara, ariko Imana izoduhuza, ariko nawe kubwo kwiyemeza guhagararira ishirahamwe BCUSA imbere y'amategeko. Imana izabikwibukireko kandi Imana ikongeza umugisha kandi ukomerezaho. Twakoranye neza umwubahwa Nixon icyo ndakwibukirako ni uko icyo abantu basezeranye ntigihinduka kiretse abahabayeho kubihindura. Ni umuntu agenda n'amategeko kandi abibutsa ibyo mwavuze. Mwibeshe icyo muvuze ngo dukore iki, abanza kubabwira ati hold on, mwavuze iki ubutaha. Steve wenda muzi, Imana ikongeza umugisha. Zakari nawe amajambo twavuganye urayazi kandi Imana ikongeza umugisha kandi no kongera kwitanga, ni byiza cyane. Muri rusangi abanywanyi twese ba BCUSA ndabashimiye uko twabanye, kandi dukomeze kunga ubumwe. Uwo ari we wese agira intego yuko tugomba gukomeza ashyira mu BCUSA
kandi turaba ukuntu uwo ari wese yogira n'imiburiburi agira ukuntu azana umunywanyi muri BCUSA utarayimenya muzane. Icyanyuma ndangirijeho dufise umurongo wo guhanahana amakuru wa BCUSA Online TV. Niba utaragira subscribe ubikore, ubwire n'abandi b'inshuti zawe bose babwire ati turafise umurongo duhanahanira amakuru. Bose bagiye kugira ngo tuze turahanahana ibiganiro, kandi abidahindutse itariki imwe y'ukwa mbere mwese muhawe ikaze tuba dufise ikiganiro live twifulizanya umunsi mukuru mwiza wa bonane. Urakoze, umwami w'amahoro abongereza umugisha. Tumukomera amashi nyakubahwa. Komera kubahwa. Sigaye turamushimiye cyane nkuko yabivuze ko niko byagenze, twagiye dukorana uko hariho kimwe gusa tavuze kijanye no kubahiriza ikintu cy'amashengero. Urabona ibintu by'amashengero turafise online TV, online YouTube yiwacu, turirinda cyane mu biganiro kwivanga ibintu by'amashengero na community n'ibindi, bivanye nuko murabizi ahantu tubaye ko amashengero ni menshi. Rero iyo mwivanze n'ivyo bintu mwosambura community kandi mwosambura na organization. Kira muntu wose uko yemera nuko nyene, ariko turavyirinda cyane ivyo bintu muri BCUSA. Ibisigaye uheza gigonya kubahwa, hama hari ikibazo bagiye bambaza ngo mbega bazotwara imyaka ingahe aba bagiye kurongora, kuko ntitwakivuze, ariko amategeko arabivuga neza ko bemerewe gutwara imyaka 3 igihe batwaye neza. Ariko igihe bitako biragenda neza mu mwaka tubonye ntibigenda neza, dushobora guhamagaza komite tukabakura. Ariko imyaka 3 barayemerewe. Ico ni igice ca mbere. Igice ca kabiri bakicoza bagatwara iyindi myaka 3. Umuntu yemerewe kurongora BCUSA inshuro 2. Urumva imyaka 3 iyo yose ni imyaka 6. Ukwije imyaka 6 urongora ishira hamwe uburangije ucuja muri retirement nuzosubira kurongora ishira hamwe. Nere mu camake nivyo ibyo ngenda ndibagiye. Sinzi ko umwubahwa amaboko ari ku murongo kugira ngo ashikirije kuko nawe ari muri komite executive kaze. Ndabaramukije mwese mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'abayisilamu baraho, alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim. Ndashimiye bose kwanza aho iwacu Oregone basha reka 90% bari mu mazu. Sino turayitinya cyane nga, ariko je ndi hanze ku kazi. Maze gushimira Imana cyane kubona uyu munsi twawushitseko. Shimira komite yarijeje ico gikorwa c'amatora, hanyuma n'abandi bose ndongozi zose, cyane aba perezida bahora bakurikirana amanama nangwa iyo dutanze message muri groupe ya twebwe aba perezida na vice perezida bakabikorerako. Ubu ndabashimiye. N'abayemeye kwitaba amatora, ntibagiye cyane abakandida bacu. Kubona turi abantu dushika 500 barengeje imyaka 18, ariko abo bakandida bakemera gutanga amazina yabo kugira babe imboneza. Abo bose ndabashimiye. Hanyuma na perezida wacu Martin vraiment harimo bimwe yagiye yihanganamwo. Hajya uri ndongozi ntabura abagutera amabuye. Mwese murabizi nkuko umwaka wacu wenyene yavuze ati hakurya murabona yuko perezida mu Burundi ariko agwanya ibiturire, ariko harimo batumva naho bataryoherwa n'ibyo ariko ashikiriza. Rero n'ukuri ndongozi no kwihangana, ntazobura ukuvuga nabi nangwa nuko byose no kwihangana. Hanyuma umunsi rero nkaba mfise umunezero mwinshi cyane kuri bose, ntibagiye ngaha muri Oregone mugayo abari maso ijoro n'umurango n'abandi bose.
hanyuma komite nshasha igiye kuhaba ndazi ko indongozi twazironse aho bazogena ndazi yuko nabone bazoza nishaka kugira ishirahamwe ryacu ribandanye kuko mwavuze ngo abanywanyi twebwe aho regone haheze iminsi umenga 6 turose abanywanyi bashasha babiri rero tubandanye gutyo nawe ni nziza kubayihimbaza hama tuzotangure umwaka mushasha w'2023 mu bikorwa by'iterambere mu rukundo Imana ituci imbere twese. Murakoze. Urakoze nyakubahwa amaboko kandi turagushimira cyane ukuntu uvugira ishirahamwe neza ukarivuga ibikwiye byo tugutumye kubw'ivyo uhezagirwe na president uje kunyandikira ubunyene Marteko agushimiye cyane kubyo ukora no kumwitwariko wawe. Hama reka dusabe umuntu umwe mbere ko duhabo bantu ijambo dusabe umuntu umwe muri wa mugwi w'abakenyezi imba president hari wabo turamuhaye ijambo canke vice president canke ubaserukira umwe agira icyo avuze. Ego reka ndabaramutse amahoro y'Imana. Ku mazina nitwa Conseiller Nshimira Imana. Nkaba nishimiye cyane gose by'umwihariko bivuye ku mutima byo mudushikirije ku barongozi bashasha bagiye kuturongora. Nizere yuko tugiye gukorana neza nk'uko twari dusanzwe dukorana n'uwo wundi. Hanyuma nta majambo mfise menshi novuga, ico novuga no kubashimira cyane. Hanyuma babandanye gukora tugende dukorana twese nk'uko byari biri. Imana ibahezagire. Murakoze. Murakoze cyane. Muba president umwe yo kwitanga serukira ntiriwe navuga izina uri hafi navuge. Turibaza ngira bose n'abanywanyi hafi abariho. Kubwanje no basaba yuko umutama wo muri nze Texas avuga kuko ari muri team y'abantu bashoboye kudushikana aha tugeze kandi byinshi byamuciye ko yarakwiye kugira ijambo ashikirije inyuma ya president. Ivyo no bibasaba ko Ferdinand atoguma numye agira ijambo ashikirije kuko kubona dushitse hano ari ku kazi ndibaza nta kundi. Wamaye ijambo twari twabikoze ariko ari ku kazi ndaza amasare ku kazi ntarava ku kazi. Sawa reka tubandanye umugwi wo gutabarana turahaye ijambo umuntu umwe yoserukira uwo mugwi umupresident wabo nyebahari. Canke vice president wiwe. Nizere ko president ariho. Ndabahaye mwiriwe mwese ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Mwiriwe. Jewe ndi Eliane muramenyereye. Nukuri imbere na mbere mbanjije gushimira Imana cyane itugeranye kuri uyu munsi n'iyi saha ikaba itwemereye kurangura imirimo yo gutora amatora akaba yagenze neza akaba yagiye mu bugwaneza. Kenshi mu mpande zimwe zitandukanye yo hari amatora bamwe baragiriranira amakimbiranire mbese no kugwana ariko twebwe bigaragara ko Imana yabaye hamwe natwe yabihagazemwo iravyirongorera byose. Ubwo rero ico kintu ndagishimiye Imana cyane. Hanyuma ikindi naco ndashimiye cyane byimazeyo abarongozi bari baturongoye. Nukuri ndabasabiye imigisha itagabanije ku mpande zitandukanye bari barimwo cyangwa se bari barongoye bavyitwayemwo runtu bavyitwayemo neza mu bugwaneza mu rukundo rutagabanije ruzira uburyarya. Baritanze batiziganyije mu majoro ku mutaga buri saha. Nukuri nabo ndabakengurukiye byivuye inyuma
ku kigoro bakoze mu burongozi bwabo bari barongoye. N'ukuntu twagiye dukorana mu bugwaneza dutanga amaraporo batwakira, hari aho bitugoye bakatuyobora ati ni mu bigiruku, mbese mu mpande zitandukanye mu buryo twakoranyemwo n'ukuri kandi ndagabanyije kandi ndazi ntaho bagiye abo twari kumwe n'ubundi turacakomezanya urugendo ni rwa rundi nyene, uretse ko novuga ati ni porogaramu ihindutse ariko n'ubundi turacari kumwe, nizeye ko tukiri kumwe muri rwa rukundo nyene. Murakoze. Sawa, muragize neza namwe, Imana ibahezagire mu bikorwa mwakoze kuko mwakoze vyinshi, twatabaye abantu batari bake mw'ishirahamwe ya BCUSA mu mwaka umwe. Turabashimira ukuntu mwavyitwayemo neza kuko igisita murimwo n'igisita kigoye ariko mwahagaze mu kuri, navyo turabibashimira. Hama ab'imigambi ijambo, umwe abaserukiye imigambi kugira turangize duhe abatowe ijambo. Kaze uwo mukenyezi namurabire nimba ari hafi, murabire kuri kashafu umuntu w'ikenda 50 twaburonkiye, mwumvise ko twakurabi. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusabe uwo migambi acavuga ijambo ahejeje, hanyuma nyakubahwa Fred Numengara arinjiye yabavuye ku kazi, nimbaza kuba yashitse ashitse kuvuga ijambo. Kaze nyakubahwa mu migambi ijambo netamike. Sawa, muragize neza abanyakubahwa murongoye inama kuduha uwo mwanya, turabashimiye. Nkaba ntunguye kuramutsa abanywanyi mwese ba BCUSA mwitavye aka kamo kugira muze mushikirizwe ivyavuye mu matora. Nanje nkaba nitwa Barakamfitiye Ezekiel, nkaba mba mu ntara ya Ohio, akaba arije mpagarariye migambi. Nagiriwe ibakwe bari barongoye komite y'imfatakibanza muri komite federale, baratwizigira baduha amabanga kugira duhagararire imigambi y'ishirahamwe BCUSA. Byaratevye kugira ico gisata bagishireho, bagiye kugishiraho mu mpera z'uyu mwaka, ariko umwanya aho badushiraho twarageregeje kuganira na komite dukorana ku migambi tubona yuko twokora muri BCUSA. Iyo migambi ndibaza tuzogerageza kuyiganirako na komite nshasha ijeho. Mu gihe iyo komite nshasha ijeho yobona yuko twobandanya turongoye ico gisata canke bodusubiriza abandi, tuzobashikiriza ivyo twari tumaze kuganira n'abo twakorana. Bindi navyo gushimira komite ihejeje iki kiringo, mu vy'ukuri barakoze batitangira, kuko burya kurongora abantu mu vy'ukuri ni ibintu bigoye cane gose, kandi urabona kurongora abantu uri muri iki gihugu ni ibintu bisaba umwanya. Twese turazi umwanya w'iki gihugu ko usanga ugoye, ariko iyo komite baragerageje barakora ibishoboka byose, bararongora abanyagihugu bakaba badushikanye ku matora. Ivyo Imana ibahezagira. Tukaba twizeye na komite itowe kwizoshishikara ikabandanya ibikorwa vyaho komite y'imfatakibanza yayigejeje, kandi ndizera yuko nabo nyene ari abakozi baje ari abakozi, twese tukazofashanya kuko ishirahamwe si ry'abarongozi gusa, ni ishirahamwe ryakira munywanyi wese. Ibisigaye navyo ni gushimira bene ishirahamwe bose ukuntu twese tubandanya dufatana mu nda, tuganira, dushira hamwe. Nka twe tujejwe imigambi, tukaba dusaba abanywanyi bose, uwo bafite ikintu c'umugambi co guteza imbere ishirahamwe agifise arashobora kuzoturondera akatuganiriza kuri ico kintu, hama ico kintu tukakiganirako kugira turabe ko ishirahamwe ryacu ryotera imbere. Ibisigaye navyo ni ukubashimira mwebwe mwese
ubwo mugira ibihe byiza murakoze namwe mwaduhaye akanya. sawa muragize neza muheza giguhama imbere yuko duha ijambo Fredina bagira inama turamuha ijambo bwa nyuma kuko yinjira atevye amanze yumvire abatowe ico bavuga kuko nawe ntaza abatowe kuko yinjira izo twamaze kubavuga komite yamaze kubavuga none reka dusabe nyakubahwa yatowe kurongora ishirahamwe BCUSA agira ijambo ryashikirije ahejeje hacaza gukurikira Nexo avuga ijambo ahejeje hacaza gukurikira Zakaria avuga ijambo kaze mwe mwese banyakubahwa hanyuma mwiriwe mwese mwiriwe bashinga ntahe bapfasoni muhurikiye BCUSA kandi mukaba mwafashe akanya ko kuba hano mu nama twashimiye bivuye ku mutima hanyuma tukongera tugakengurukira igihe cy'amatora ku bikorwa yakoze tukashimira abatuserukiye abari imbere yacu mu kiringo cy'abanza bose umugwi wacu BCUSA dukunda cyane. BCUSA n'umuryango mwiza tumaze umwaka nta muntu wajyana n'uwundi tugakengurukira ingene mwese cyangwa twese twavyifashe neza mu ihangiro twiyemeje yo gufashanya mu gihe hagize umuntu atuvuyemwo tutanse akaba ata n'umwe twashoboye kubura kumufasha muri komite yifata kibanza n'abanywanyi bose ba BCUSA twarashikanye ihangiro mu mwaka wose uheze ivyo turabashimiye tubashimiye ingene mwabonye ko ari vyiza ko muduhunda amajwi ku rwego twumvise ibice 80 birenga kwijana turabakengurukiye cyane ingene mwabonye ko ari vyiza ko tuzoba abategetsi ahubwo turabakozi banyu tuzogerageza kugira ngo tuyoborane tubabera abayobozi hanyuma turabe yuko twogira aho tugeze mu vyifuzo vyacu nuko BCUSA twogera ahantu twigejeje mu mateka tukandikisha amateka tukagira ahantu twigejeje kuko abarundi mu bisanzwe turamenyereye twitwa yuko abarundi ata kintu cishirahamwe bashobora gukora mugabo mwese twese turi muri Amerika uragenda ahantu ugasanga ishirahamwe rinini isoko rinini ishirahamwe rikomeye ryo magira ifise abakozi benshi bakakubwira ati iryo ni ry'Abasomalia iryo ni ry'aba sinenza kubadondagura murabazi matiste atandukanye muri BCUSA turafise icifuzo yuko twogera ahantu tuvugwa ati hariho abarundi bari mu ishiramwe BCUSA bageza muri bo nyene harimwo barakoze ikintu kiniki cishira hamwe abari muri shira hamwe nibo bakozi kandi ibintu bimeze neza ico aho no twifuza ko tugera rero tusabe kugira ngo dufashanye mu mugongo nkuko uduserukira mu mategeko yanagisavye yuko mu kwa mbere hogera canke guherana no kwa mbere ntidukeneye kumva umuntu n'umwe muri BCUSA azoba yitwa ko ari fata kibanza mu baturongoye hanyuma tuze kugivi twemere dukorera abanyagihugu dukorere bene BCUSA kugira ngo turabaho dushobora kwishikana nkarangiza shimira uwo twahigamwe mu matora Ferdinand nawe ndamushimira cyane bivuye ima kuko yarerekanye ubuhizi bwiwe aravuga ati jewe ngoma nitoze nubwo abandi bose bashoboye bamwe batashoboye gutanga amazina yabo nawe ndamushimiye kandi imigambi yiwe nizere yuko
tuzobandanya turi kumwe kugira ngo dushobore kubandanya igikorwa. Hano muri BCUSA ntawe imbere ntawe inyuma, twese tuja ku murongo imwe kuri tirayeri kugira ngo dushobore kurasa umwasi. Abashimiye mwese abanywanyi mwatuze ku murongo, nta birebire mfise mvuga, abandi bose babivuze, abandi baracabandanya bavuga. Ndabakengurukiye, Imana ituje imbere mu myaka 3 tugiye kuba namwe nizere ku bintu tuzoba turi kumwe kandi tuzokorana neza mu bwitonzi busanzwe. Imana ibahezagire, murakoze. Nexo bari ku murongo canke vyamugoye? Nexo nyimba haravuge canke no Zakariya? Murakoze cyane Nexo, murakoze cyane kumpa ijambo. Nagomba mfata akanya nkengurukire mwese mwatoye mukifatanya natwe muno mwanya, kandi nkengurukire abanyizigiye bakantora kugira mbandanye ndababera umwanditsi. Hanyuma mboneyeho kandi no gukeza Steve agiye kutubera murongozi mushasha wa BCUSA, ariko kandi nkongera nkakeza abo bose bari bitoje ku kibanza iki canke kiriya. Nkongera kandi nkakengurukira abanwanyi bose ku kuntu badahengeshanya gukora uko bashoboye kugira imigambi ya BCUSA itera imbere. Kandi nkaboneraho no gushimira indongozi zose zo mu ntara ku mwete n'ubwira bagira kugira ibikorwa bitere bija imbere. Rero nibaza yuko nzobandanya ngamburuka nk'uko navyiyemeje kugira ndabe yuko ishirahamwe tworyigeza imbere, ntituzorisiga aho turisanze. Murakoze, mugira ibihe vyiza, ndabifurije iminsi mikuru myiza ya Noheli n'iy'ubunane mu miryango yanyu. Murakoze. Muhezagirwe. Sabe umubitsi wacu Zakariya kugira agire ku murongo aca avuga ave kuri mute. Sawa nyakubahwa, urakoze kumpa ijambo. Muri make kubatanze nitwa Zakariya Kavamahanga, nkaba imba muri South Carolina. So reka ngira umwanya kubashimira, shimire banyakubahwa bose babarantoye ariwe umunwanyi wa BCUSA. Mbajije kubashimira, Imana ibahezagire. Nkaca nshimira ku bantu twakoranye, nka perezida, eka ibisata byose byo muri BCUSA twagiye twakoranye neza. Nabo nyene ndabashimiye cyane uko twafatanije kino gikorwa kikagera hano kigeze. Nkashimira na nyakubahwa perezida mushasha agiye kuza, ndibaza tuzokorana neza mu gihe ibintu tubibona kumwe, kandi ndibaza tuzobibona kumwe neza na neza. Reka shimire rero n'abateguye amatora mu byubahiro byabo, bazokwame bagamburuka nk'uko bagamburutse, kuko ndibaza ntacyo twatanze kugira bagikore ico gikorwa, kandi turavye kuntu bakoze ico gikorwa bagikoze neza cyane. Jewe nabonye ndabashimiye ku bikorwa bagiye BCUSA. Hanyuma sindinda kuvuga menshi cyane, nk'uko nitoreje ku bubitsi, kandi narisanzwe ndi umubitsi. Jewe nzogerageza kubabikira amahera yanyu neza atangorane, ekada n'umuntu yategezwa gutanga icyo yategezwa gutanga, mu gihe umunwanyi wari we wese wo muri BCUSA yoba yayatanze, ategerezwa nawe gutanga nk'abandi. Ntabwo nzokwigera mpemuka mvuga ati uyu muntu ntagende ntakore
cyo kimwe nk'abandi bakoze. Ibyo ndabimemereye imbere yanyu. Hanyuma ndibaza ndiko ndarangiza reka shimira kandi abantoye. Imana ibahezagire kuko babonye ubutwari nakoze bakampa ayandi majwi. Nta kindi, murakoze, Imana ibahezagire banyakubaha. Sawa, tubakomera amashi kuko barakoze. Sawa, bisigaye turabashimiye kandi turabakeje kandi imbere y'uko mpereza ijambo bari kuri programa reka duce duha ijambo nyakubahwa Fredina, sinzi ko ari ku murongo. Fredina nawe ari mu bantu bari barongoye director abaperezida bose muri BCUSA, yari chairman. Yakoze byinshi guhera muri BCUSA kugeza BCUSA ibayeho. Twakoranye byinshi naco gituma iyo tuvuze inararibonye canke abantu bakoze ibikorwa ntumusiga inyuma. Nubwo mubona umenga arahoze ariko ntahoze. Oye n'umuntu akoze byinshi. Turamuha agaciro ku byakoze kandi turamwubaha. Tumushimira n'ibikorwa yagiye arakora kandi n'ibindi biri imbere agiye kurangura no kuzokora kuko abacamuziga ko byinshi. Rero ku bw'ivyo umwubaha Fredina, bangira inama, niryo zina ryawe, bangira inama, urumva tuzafasha nyene, urumva n'izina riramuranga. Reka tumuhe kaze kugira agire icyo ashikirije mu byaranguwe mu mwaka uheze, umwaka turimwo tugira turangize, yongera ashikirize no ku ndongozi shasha zigiye kuyobora ishirahamwe. Mbega yifuza iki? Ndabona tuko turaja hehe? Ku bw'ivyo turamaye kazi nyakubahwa Fredina, ijambo ni rwawe. Okay, sawa, murakoze kumpa ijambo. Nkuko mwamvuze izina baryumvise nije Ferdina bangira inama. Nkaba ndabaramutsa mwese uko muriko muratwumviriza. Nkaba ndamutsa komite yose turongoye nizo komite turongora kandi nkaramutsa n'abanywanyi n'izindi ndongozi zose ziko ziradukurikirana ngaha ku murongo. Musangwa amahoro y'Imana. Icyo nashikiriza ubwa mbere kwa dushima birimwo no kwishima kubona dushitse kuri uno munsi aho tugiye kurongorwa n'indongozi twitoreye nk'uko n'amategeko abidusaba. Ikindi naco amatora yagenze kuko nta wipfujije gutora atatoye kandi indongo widoze. Rero reka tubandanye dufatana mu nda nk'uko twabitanguye kuko gushika kuri uno munsi rwari urugamba. Mwese murabizi, ababikoze kuva ku ntango barazi iyo BCUSA yavuye ko yavuye mu rugamba rwo guharanira abarundi ko boja hamwe. Nabyo n'ubu tubandanya turwanya urugamba ntirurahera. Urugamba tubandanya turwana ni ugushika ku matunda ya BCUSA. Gushika ku matunda ya BCUSA, tuje mu munyenga, turyoherwe, mbere byo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yacu. Bishitse tugakora n'ibindi bikorwa byofasha mbere n'abandi bantu atari n'abanywanyi, kuko mu bisanzwe ishirahamwe ni ikintu kiba gikomeye cyane. Bisaba kwitanga mukikwiza. Bishitse nuko mufasha n'abandi mukabona abafasha nubwo baba batarabanywanyi muga mwitanguriye. Rero nk'iyo byavuye mwarakoze kutwumvira igihe twari mu rugamba, kuko mu ntango byari bibi cyane. Kwari kurondera uyu nuriye agushika aho turonse inzego z'imfata kibanza ziraja ku kazi, zarakoze zidahembwa gushika uno munsi aho zidushikanye ku matora, kandi tukaba twatoye n'izindi nzego
kubera gusa urukundo rw'abarundi atari ukuvuga yuko bagiye kuronka imishahara ngo nuko bagiye kubikora. Oya, ni kubera gusa urukundo ko kuja hamwe no gukunda community yacu y'abarundi. Reka tuzobatera intege, ntituzonabananize kuko ibinaniza ni vyinshi, tubongereyemo ibindi vyoca biba umurengera. Ntitubananize, tugume mu munyenga, mbere tuzoshikire no mw'iterambere ry'abarundi bari ngaha muri Amerika. Hanyuma icyo twogira ni uko tungana tuzogume dukura, nimba turi amajana ngahe tuzoba ibihumbi, mbere tuzoronke n'abanywanyi benshi batwitaba, muga cyane cyane tubicanye cishije mu bikorwa byiza byo gushira hamwe. Rero ibyo nashaka gushikiriza ni ibyo, ndabakeje ndongozi mwatoye, muzoturongore neza, turi inyuma yanyu. Murakoze. Urakoze nyakubahwa Fredina ku ijambo ushikirije. Twarangije mu ncamake, ariko hariho twe twahaye ijambo kare ariwo Fredina Nyabenda, kuko nawe dufise vyinshi twamuvugako. Yabaye intwari muri vyinshi uhereye muri BCUSA, gusa benshi birashika bakaba batamuzi nubwo kwa higanirwa kuba president, ariko yarabaye vice president wa Munyundo Pascal igihe twari tukiri muri BCUSA. Ari mu bakoze bimwe hari akajagari agomba ko bihinduka, kandi afise imigambi itari mike. Rero nyimba ari ku murongo, Fredina Nyabenda, turaguhaye ijambo. Birashika akaba atari ku murongo ngira, kuko murazi ko hano masaha umunsi wa gatanu benshi bari ku buzi. Rero ariko umwanya uragoye, nuko nyene ntabwo tuzokora inama ngo abantu bose bayitabire, kiba kigoye cyane. Ni naco gituma ubona inama zikunda kugorana, bamwe baraboneka, abandi ugasanga bari ku buzi, abandi bazikora bari ku buzi. None rero tuzomuha ijambo hanyuma niyo yabari ku murongo, kuko ndazi nawe afise vyinshi yamariye ishirahamwe kandi azoshishikara akorera ishirahamwe. Nako bw'ivyo twabashimiye mwese mwitavye ino nama. Nyimba harafise ibibazo turabaha ijambo kugira muce mugira ko ibibazo, ariko ndibaza ko umunsi w'ibibazo yari inama yo gushikiriza gusija vuye matora. Umunsi bahamagaje inama mwingariza muzobaza ibibazo nkuko twakivuze. Bazobahamagarira inama kati yo gatanu cyo gatandatu mwingariza cyo kwa Mungu, baheze baganire namwe, muheze mubaze ibibazo. Hanyuma icanyuma gusinjo, icanyuma ngomba gucashirako ni cyo turategura ifomu y'abantu bazoba bakeneye, abantu bazi batanze membership canke amahera ya 10-20 buri kwezi y'umwaka wose, agomba kuzuza amatagisi kuyashirako, kuko ni deduction. Urahawe kaze kwegera uburongozi, kuko izo ni fomu ntabwo ari master kugira tuzisohore, mugabo uyikeneye turashobora kuyiguha. So uyikeneye vuga ati ndakeneye amahera ndatanze y'umwaka wose ndashire ku matagisi ya deduction, ifomu irahari. Egera aba president na bashikire, canke tuzora kuntu tuvyorosha kugira iyo fomu meze ndayikurungikire, yaba kuri WhatsApp, yaba ari president asho kuyandika, ndamanje nzomuha aheza yisinyeko, aheza yiguhereze. Ugiye kuza amatagisi mu kwa kabiri uzoshoye kwishiraho kubera urumunywanyi. None ko bw'ivyo iyo ni announcement, iyo ni tangazo mu byo gucacishaho, kuko hari gihe twe bitangaza mu president ntibabishikane. None rero kubera tubwiriwe bako muri hano tugomvye kubabwira, kuko ari mu president bashikana ivyo tubabwiye n'abandi batashikana. None rero nuko abo bantu batunze ko ari babiri uko nyene ni naco gituma duhimiriza abantu mu matora yazoba mu kwa mbere, ntimutora umuntu, turabasavye mu ntara ntimutora umuntu ngo nuko ari pasiteri, ari mwarimu, ari inde atabikorwa ashoboye. Tora umuntu azobashikanira ijambo ryanyu, akarizana hejuru canke rivuye hejuru akarishikiriza, akaribahereza. Niyo mwatora umuntu ari bize, twese turabakozi b'Imana,
muga turi bize tutitwarika ivyabo turongoye. Amatora yazoba intara yanyu ntihamenye ko ari amatora. Amaheruzo yatanga ntumenye nuko izina ryawo riri mu banditswe ko batanga. Harimwo abantu bo mu ntara no musi mugira ibibazo tukaraba muri raporo dufise batofashwa. Mbega iryo kosa ni twebwe n'abarongozi matoya. Nico gituma tubahimiriza gose mutore umuntu ashoboye ibikorwa. Nimutore umuntu ngo nukunda muzi ubutwabanye canke uye amenyekana. Ico sico gikuru mbega uyu muntu arashoboye ibikorwa. Mbega uyu muntu azohagararira intara. Mbega uyu muntu aritaba inama. Mbega umuperezida canke icegera ciwe umwaka urinze uhera atitavye n'inama nimwe. Mugabo ari ahagaze ngo ni perezida w'intara urongo y'intara yayo. So murabe muzotora iyo ni inkemuzo murambabarire ko je nkunda kugira ko mvuga simbika ikintu mu mutima. None rero murakoze ijambo narisubije perezida kugira perezida arongo ishira hamwe kuko niwe kirongoye kugira acagira ko amariza inama. Murakoze kutwumvira. Mu bantu b'inararibonye umuntu mbona dukwiye tugenda arico yaba n'inkebuzo tumwumvisemwo usabye Simeon Nkunze umwami ugira gushikirije ku bibaye byose naho twerekereza. Murakoze nyakubahwa Perezida Martin kuba muduhaye umwanya kugira ngo tugire icyo tuvuze ku ndongozi nshasha. Twari dutwaye umwaka abandi bayitwara amezi 9 ikabivutsa amahoro. Bivyo rero banyakubahwa vyinshi vyavuzwe ubwacu no gushima umushike indongozi zari zihari zarimye ukaba utanze ikivi ciza. Mu by'ukuri n'urugamba rutari rworoshe twarwanye. Murazi ko hageze tuja no muri koti yari ku nyungu yo kugwanira agateka k'abarundi, kandi twaragerageje tubaba hafi. Nabo turabashimira ko batwumviye bagashira mu ngiro ihangiro twihaye. Burya abarundi bavuga ngo umurongozi niwe nyabarega uko niwe acinzira kugira ngo abayoboye barengane. Rero kubganje ndabakeje cyane, abanongera ndabasaba kubandanya muba hafi izi ndongozi nshasha kuko isuka nshasha itera amabavu. Mwarabaye intwari, muzaba muri intwari mu bitabo bizandikwa vya BCUSA. Amatwa dushimira namwe mwese indongozi zo mu ntara mwagwanye urugamba rukomeye cyane mukima amatwi basesa nkuyoze mukagira ibanga mukagumana abanywanyi mu mahoro atekanye, naho tuzi yuko imfyisi zamba inyuma kugira ngo zirabe uzokwega. Tukaba tubasabiye rero umwaka wa 2023 ku mwaka wo kwama amatunda meza, abanywanyi biyongere. Ku by'ukuri nta kintu cyanezeye kubona ko abo twareze kenshi mu kigega na benshi twakoranye bavuze ati uko biri kose turumvira impanuro zanyu tubandanye ibikorwa, namwe muwandanye mutuba hafi mu mpanuro ntidusubire inyuma nka Newton. Jewe turabibashimiye gose duhereye ku ndongozi zabaye za mbere kuva muri BCUSA kugeza n'iyi saba kirongoye. Nobasaba ntimudendebukirwe, mushishikare naho muzokorerwa mu ngata n'abandi mu matora azoba mu kwa mbere, muzobabe hafi kuko umuvyeyi mwiza bavuga ngo urugo ruzorama wamamo intahe. Nibagiye no gushimira umugwi wagerageje kuba hafi nyakubahwa representa na komite executive kugira ngo bashobore gutosora amategeko
bayashire no mu rurimi rw'ikirundi ushobora kumva. Nico gituma iyo tuvuga ati aho tugeze turiruhutsa nuko tuzi ko hari abameze ubuhanza bakiri bato bataragera kugira ngo dushika aha tugeze. Nuko ndabashimiye nyakubahwa icubahiro canyu ijambo muduhaye, umwami abanpezagirire, murakoze. Ya murakoze namwe kandi Imana ibongeze umugisha. Ya nkuko mubizi banyamuryango, hari abo turi kumwe bakoze bishoboka kandi n'ubu n'iki gihe ikigoranye kugira ngo bashobore kwemera inzira atari nziza. Uyu aje kuvuga ndazi ko atari bake mu muzi, ariko n'abantu batari bake twarinjiye yuko byo kugomba kwigenza kw'abana bariye kugira ngo ziriya manza turako zorangira, turabe yuko twoshobora kubaha ibikorwa bibabereye mu muryango BCUSA. Kandi uko naho biriko kose turabikorako kandi nabo batubaye hafi. Simeo na ekipe yacu mwese ko mungana, kandi tuzi yuko kariya karenganyo kazote bakakarangira, ubundi mugafata ijambo ribabereye mu muryango BCUSA, ubwo tuzobikurikirana hafi. Rero ndabashimiye gose cyane, kandi nshimiye n'uwatanguje inama. Ubwo reka twongere tumusubize ijambo umwubahwa Roger, nimwaba mutwumva mufate ijambo mufunge igikawo, murakoze. Niyaba atawuhari naho reka niyegereze umukurambere wacu, namubonye ku murongo. Damiano nije bariko, turamutse kandi uturangirize n'isengesho ryo kuturagiza Imana muri make. Hanyuma ku rwego rwanje ndabashimiye, zogire Noel nziza. Hanyuma yuko tuzogenda muri bonane, komite nshasha yadushikiriza ijambo batweretse ikomite nshasha, ariko iyi Noel nziza muze muyisangire, muze muyirye mu mahoro n'umutekano. Karibu Mutama Damiani, mwamutwumva. Karibu Mutama. Sawa, asante sana. Jewe mu by'ukuri mbanje no kubashimira, mbanje gushimira umuntu yampaye ubutumwa bw'uyu munsi ko hariho ho gushikirizwa abo baratsinze amatora. Jewe ubwanje ntabyo nakurikiranye kubera banje butameze neza, ariko numvira ibyo byose nasanze igikorwa cyose cyagenze neza. Kuva mu ntango y'uyu mwaka twari tumazemo turi abarongozi b'imfatakibanza. Mu by'ukuri ababiteguye mwabikoranye ubwenge buva ku Mana atari bumwe bw'umuntu. Rero ndabashimiye cyane ku gikorwa cyiza gikozwe uyu munsi, kirangutse kikagenda neza. Abashimiye no kuba numvise amazina y'abantu batowe batsinze amatora. Ntaca nongera gushima uburyo uwarongoye inama yabyifashemwo, yakurikiranye amategeko, arakurikiza amategeko y'inama. Nuko rero indongozi nshasha twironkeye zemejwe uyu munsi, zikaba zarahiye zikemeza ko zizokurikiza amategeko nk'uko abivuga ya BCUSA. Ni ukuri bakore neza, turi inyuma yabo. Si abarongozi bonyine, na twese abanywanyi tuzoba turi kumwe nabo. Ico umuntu azoba ashoboye cose azogifasha kugira ishirahamwe ryacu BCUSA ryiza ribandanye, rize rishike ku ntumbero twagifurije cyane. Ubundi Imana ibahezagire. Ariko hari akantu numvisemwo, aha kantu kavuzwe ko abo baratanze ry'amahera duhora dutanga,
ajya 10 canke 20 atibuka ayo mahera ku mwaka bariko baruza bijya vy'amatagisi nayo boyashiramo no hano atende hagira amacenga none ko mbona hari haba bafise abana batangirwa ayo mahera bagashira none mu kuzuza uca wuzuza nayo watangiye abana ukabazo nako ndagashizemo gutyo mumpaye inyishu bari byiza kandi ntumwamuyihaye ntumwamuyihaye n'abandi Ego nyakubahwa ukiri kuravuga aho nyene tuvuge ukuntu bigenda twandika izina ry'uwatanze ayo mahera ari wewe tukandika amajana 240 watanze kuko watangiye umuryango wose urumva kandi iyo hawuze amatagisi ushira kwa abana biwawe ushaka umugore na wewe n'abana ico ndiyo kugitahura igihe bari munsi y'imyaka 18 canke igihe badakora akazi benshi nubwo bari akwije imyaka 24 nudashaka kumushirako lakini igihe bari under ya 24 ari kwishure yiga kuri university akibana amashure uramushira ku matagisi wawe rero nico gituma urya mukuru w'umuryango ari wo dushira ku izina agaca heza akabishira ku matagisi muri deduction. Okay, sawa murakoze. Burya ngo mbwira uwumva ntatibagutahura. Ubundi rero dushimira Imana rero yo yaturagiye ikadushitsa kuri aya masaha kuva mu gatondo nkuko mwabivuze dusenge. Hariho gatoyi nashaka ngaruke kuri icyo kintu Damiano abajije ko ibyo muvuzemwo byose nibyo nta wibeshe arimo mugabo nakanyongezo kumbure urashobora kubaza ati none nk'urihira umwana afise imyaka irenga 18 ashobora kuba anakora mugabo ukavuga ati ndazi ntavyumva ndabukumubwira yirihe ntavyoriha muganda ashaka abe mu muryango ukamurihira gusa kubera atavyumva atokwirihira nubwo yafise icyo gihe urihira umuntu nk'uwo niwe ndibaza azoca claiminga ku izina rye uramufasha kuriha kubera uze atoriha kandi ushaka mu muryango mugahageze mu mataxe niwe aca bigira ku gatwe kiwe ndibaza uko niko kimeze nimba ntibeshe. Uyaho ndumva umengo birumvikana kuko nibyo aba yabaze kuba umuntu yisemukira ategereza kwiyemeza nawe akishira mu bandi yikuyemo naho ngo sindabyumva nyene umuntu yavuze ngo burya ngo impene bibwira kenshi ntiyumve mugabo ikaza kumva gutwi kugeze kuziko nabivuze kubera hariho abantu barihira abana babo kubera bazi batokwirihira nibyo nashatse kuvuga turabafise nyine. Okay, komeza. Ubwo rero tubandanye dusenge turangize murakoze. Mana y'ubuntu n'imbabazi zawe urukundo rutagira akagero ubuntu n'imbabazi zawe zitwuzura kuko watugiriye imbabazi n'ikigongwe aho waturungikira umwana wa Yesu Kristo kugira ducungure kuba twari tubishakariye gupfa nabi. Mwami Imana turakweretse igikorwa cacu waturagije watwegeranije muri aya mahanga turimo kugira ngo twiyegeranye dukomeze kubumwe nk'uko twavuye mu gihugu kimwe nubwo tutaba ku mitumba imwe ariko waraduhurije muri aya mahanga. Tugusabye rero ubuntu n'imbabazi zawe imigisha yawe uyidushireko kugira izina ryacu rize ryandikwe aho ayandi makominote ibindi bihugu yanditswe tugenda tubona amasoko yabo aho barangurira ibikorwa byabo natwe mwami tube muri ayo mazina bavuga ati hariya rero naho abarundi turabigusaba kugira uze biduhezagirira imitima yacu ihuze tudahuzagirika amaboko yacu yahezagirire gutanga ntitube ya maboko abegwa yakira ahabwa nayo atagomba gutanga. Tubanze dutange twiha twebwe nyene dukunde twikunde cyane dukundane
ntituryagagurane ntituvugane nabi uwuzoza agerera abandi bamuvyure kugira ngo dutebe dushike ku rugero waduteguriye twebwe tutazi ariko imbere yacu iyo tujaniwe uhazi data tugusavye tukwizera kugira ukomeze gufasha n'aba barongozi bacu twemeje kugira bakore bari kumwe nawe kandi bakore bahuza baciyumvira ngo ni jewe mukuru wanyu ngo ni jewe njeje biyoya nk'uko babivuze babumwe muri twebwe nta ndongozi bibaho nimwe biba bivuze ngo nta ndongozi nta ngabo zitagira umutware ubundi batubemwo baduhagarariye mu by'urukundo n'ubuntu n'imbabazi zawe twese turi kumwe nabo tubafasha aho bagiye kunanirirwa tubyurana ntihagire ugenda ashaya ngo aheranwe no kunyerera ku bwawe rero data tugusabye tukwizeye ko byinshi ugiye kubidukorera tugusaba muri bike byinshi ukabiduhera ubuntu n'imbabazi zawe ni ku bwa Yesu Kristo umwami wanjye nsabye nizeye ko ari umwami wanje akaba n'umukiza wanje ni ku bwiwe amen amen amen